yitwa Elvis Mapose yajinga Elvis Mapose eba nabisane da cyane abagabo barakwiye wabonye uje muri gahunda je kuri jewe mparura ko arakadaimoni urumva arakadaimoni kaza mu muntu amahoro imana bane n'abakundiza Buja Hit TV twara ahantu turavuga ati tuko turataha turahuye n'umuririmbyi hari inyuma yacu ndasabe yuko cameraman cyaka tumuvumbura cyaka cameraman uje imbere yanje yeraze inyuma yawe kugira turabe reaction yiwe twagiye rero yitwa Elvis Mapose yajinga Elvis Mapose Vite boss Mose neza turagenda Elvis Mapose Zi Ndakubona Ngahori mu biki Elvis Mapose Mtosi ulituma kumande uri kumwe nani Jana nivuye hari amati yenda mbonye Mapose oya reka tuyaage breve Yereka ndabambike mikro Mapose bite rero Mapose Uze neza Akuri imizi safi Nukuri renda gukumbuye yaho bajya nabandi kamera bandi bajya muri kumwe oya kamera bandi marisha ibara ari hose urumva nabona urumva umugere byari bimeze misanze binakuwe bati my god ari ngaha ari mu biki kuko jewe nakubesha muri mu biki ngaje ndira kwanza jewe hari abantu benshi bamaze iminsi bakurishuza ibyo wabemereye ari gano duheruka gukorana n'umwana wawe niki uratubwira yuko hariyo song twategura za gospel nziza warakiraga kiza by'umuziki warabihebye sawa izo ndirimbo zigeze he barambye yuko ndabibaza Elvis Mapose turamuvumbuye ngano mzee ananiweza kweli moyo antukuraberewe muraberewe sana nashukuru merci Haja uvuye ukajya muri village gufungura ngaha uza gufungura ngaha kumutanga rimwe nyene mu restaurant jari hose madame ari mu rugo amasaha Felicitation kwanza Elvis Mapose uheruka kwibaruka subiraho ntihababa ubaba bana bangaye batatu muto yewe batatu ni fresh kwe telefone warahinduye telefone uri Samsung Galaxy acha masimu none telefone zaba aje rero Mapose Mapose nashonje ndabarahi umuduga uri he muri imiduga yose mbona ngaha umuduga uri acha biti hapo mama Elvis Mapose bite rero kweli musaza Jack bazona kubageza kanumvikana vraiment je barambye oya nkunda shonje vraiment wewe nkuyu banza iyo baza kare nkabana nkafungura rega sidatora ubwe nkura nicare ngandi ndiri mu servera nyarukanye cyembona n'umugenzi wanjye ndindiriye ngandi arashika umujama wanje ngo nuratora ubwe bwagiye wabura urankanze ndashonje ubona mami ukibona Buja Hit urumva birakenerwa yuko tuyaga urumva birakenerwa yuko tuyaga kandi je nshaka kubagwa ko nyene nkuko nyene gitumbuka none ubu nta munagi gucika rero aba nibikunda uciga gute kandi uri mu muji ni Bujumbura n'ahantu ni hatonye urumva uzokamutwerekana misi yose rero gusa ndikubona gusa nabonye nyine w'icyantu hameze neza ndetse cyane Elvis Mapose ari kuri mama nta muntu ashobora kwemera yuko je mbona biragoye kuza kwemera yuko ari surprise cyo ibintu twateguye kubera ahantu nicaye amabla inyuma ibiki byose n'ukuntu cyo kiba yuko birantangaza kandi rero nanjye rero kugira ngo ndakunda ama interview cyane vraiment nkunguye mbali nkunda kwenda teka imitwa kuko nawaza sana bingine Uzateka imitwe y'inoti none oya turetse ubuzima nyene bugizwe n'inoti nzanira ko kanye mubaze n'umugabo aza kuvumbura akayenera kikarahari zana ka citro basi gakanye mubaze n'umugabo w'amakamera nuko nyene umukameraman nuko nyene asho umunsi nimwe ifacture nimwe muyiriha
ukuntu musanze muri restaurant cyangwa mwatanguye kuhashika ndibaza urumva twari map hajya n'abantu bari aho uvuga ati Elvis Mapozi kumbuhura uza ngaha man no hano muga hari ibya mbere byakuzanye babirangije byaheze nyene ati reka twakubita nyine nyine tuvuga ati reka ngo tujyame ngoza kuri iki giti hama tukugwe ko gituromboka Mapozi hajya utubye ngo mazina y'anyakuri naye nimbona Elvis nibyo byaravuzwe yuko hari by'umuziki birazwi abandi barabyakira uko nyene kandi bukaba baratwemereye yuko hari indirimbo za gospel uko urategura Elvis none bigeze gospel sinabwiye ko atari gupfa kuririmba gospel iragoye ibintu byo kwitondera ntabwiye ati ntabwo umuntu aririmba ibintu bya politike cyane si ibintu wadukana mu mutwe ubwo nyene ngo uragiye muri kuri micro ngo upfe kuririmba basuruka ugakontorora ukumviriza ati ibintu birafise aho bijana umuntu birafise iyo bija niyo biva kubera si bya bintu wiririmbira umukobwa canke ukaririmba ibyo ushaka umukobwa uko umuririmba kose nta muntu agukondana kubera sansu biha hari usanga ari byo n'usanga utari byo mwese abyakira ko ashaka ariko gospel ni ibintu witondera ukumva ko byubaka mu mitima y'abantu umva ko araho bibavana naho bibajana bigana nkabyo nakubwira bya politike byose nshaka kubiririmba utenyene ni ibintu banze kumviriza ko ari ibintu bihurizwa ko abantu kugira ntoje mu ruhande rumwe kugira ngo bitere ikibazo. Okay. Elvis Mapozi warayikuye ubone kwisha Mapozi rega sinapfuye ndahari ibyo birone byahindutse mugabo nk'ubu uko ndahari ni Mapozi Elvis Mapozi naco bitwaye yego. Okay, waraciye mu byinshi cyane of course kandi narigeze kumva stories yuko wabaye n'umupasiteri. Oya nta pasiteri n'abandi mu Kristo. Ibi warigeze kuvyanka warigeze kubyarakoranye ndabishikako je mu Kristo nsenga mu bandi nko bandi basenga neza kuri large large. Okay, ariko nyuma yaho cyo numva ngo Elvis bigera ko aravuga ngo by'indirimbo sivyo ngo nta ndirimbo ariko arakora juste gusa yashaka kukiza nyine yereka abantu yuko akihari cyane we wabyumviriye kubera nko muntu yobara umuntu yovuga ivyo bintu ko atari indirimbo ya mbere bananditse cyane bankoze uwo muntu babyisunziki cyo ata ndirimbo nogura cyane ngo ngire ndabizi composer nawe kwandika ndabizi afise nivyo nahevye kubera bitajaye ngo urumva ne umva bo harira gutumuna bwiye hamba do sori indirimbo hababuze uburyo sawa Elvis wa mwana wacu waratwemereye yuko soon agira injire muri gospel soon byagenze gute ya mwana sinabwiye ngo agira injire n'ingoga ni ibintu nzo kwitondera amanda yawe ko atacho ariko ko bitomononera gahunda ziwe cyangwa nyene mu mutwe w'ubyakira ushobora kwaduka umuntu umushira mu kintu utarabanza kumwiga neza urabe ko bitomutera ubwibone bituma atiga urumva. Okay, banza kuvyiga nkaraba aririmba nko muri eglise nkabibona nyene yakarevoriwa nkabona ko bikwiye nkamujana muri studio ntazo ushobora kupenderera yabone ko yari umwana wanje ndamukoresha amakosa amanzo vyicuza ashobora kuba ari muri gospel mugabo akagira 6 gacha mutesha equilibre kuyiga agiye kwishura agasanga no mustar cyo kwishura agasanga birahindutse nivyo kabisa urumva nandi banza mutegura mu bwenge akaraba nyene nkamumvisha ko no star murashaka kuririmba ka mustar kamenyekana muga ntice bituma ucumengo ni ibintu ni isi umengo ni indi isi uriko ushaka kumenya ko umuntu nko abandi bose barabantu ikigeni twakoranye ubwa mbere ama comments waronse menshi yaraya abantu bakuvugishije ko je duka rona basaba nimero ya telefone ndetse turasaba nimero ya Elvis ya nimero ya telefone harabantu bakurondeye nyuma hajya ugira n'amashati shop rarubise ko duka ryawe waronse n'abantu bakugurira amashati nivyo bari hanze mu bisanzwe je ko bantere narazibonye ni bon abantu barabyakiriye neza arabambwiye nagize neza kwakira gakiza n'abandi bavuga ko mwana nagize amakosa kugira ngo kuya kuntu mwaje muhira aravuga haje hariho umuzamu n'ibiki je bo nta security ndimwo nta muntu dufitanye ibintu birenze yaho bajya ku kazi kabo nta kintu twabakiriye neza twakire ko bimeze ujya mwana nawe yateza kwakira kubera yarezwe
kwakira abashitsi cyane ahubwo nundi munsi gusa hajya ahantu yasarishe ntajya mpenze nyene nkaza ntataye ubwenge okay safi kabisa turi kumwe na Elvis Mapose ex Elvis Mapose yari geruma mwana w'ukinanira atangira ntime mu kirabura byibuka izo zimwe mu ndirimbo yagiye araririmba zakoze neza cyane twambwiye ko giturumbuka rero aho yari yicariye ariko arafungura kugira nyene turabe yuko reaction yiyo nyene bigenda ko ara benshi bavumbuwe nkuko bakoresha ishavu bakumenga ibifukunyi ariko urabona Elvis yaje yakiriye agakiza bya Afrique kuko urabona ningere ayaga prema yaga ariko oya prema naho vuga ngo byo kwakira agakiza ukanguka byo bibaho kandi urumva sinabonye kamera yo mbona ko direct kamera natubana navuga ati banzoreke nitegure ngire guca agashati ukuntu mugabo byamaze kuba naco nako ndakiza ndakureka ukagira ibishaka none ngo Jessini nta competition mba ndimwo umuntu yakira uko abibonye imba kubona tujya mu jama asigasarisha no kwasiga amezi hari bashakubwira ngo yaravyibushe ngo yabaye nabi cyangwa aronze ngo yabaye nabi urumva umwe wese abafusinya nakubona ntacyo bitwaye Elvis urubatse sivyo tuvuye gato mu buzima bwa misi tusa tubayemo naho ntashaka kuruhisha cyane ko urabona uri mu zindi gahunda zawe yako nshonje gusa cyambere cyo nayo kuvuga kuko ndamenyereye murapere kuvuga nibisanzwe mugabo urumva murade charge hajya muri gospel kaka ritme ko kurapa kazobandanyamo cyangwa uzocuhindura gospel nko ega ndafise maze gukora ndafise nakoze mugabo nayikoranye hari umwana aranda ashaka gufasha muri eglise dusengamwo namumsemwe impano kandi hegeza kumufasha kabisa twakoranye na audio imwe umwana umupeti nyene mbo yasi umwana ko mwana ya numpeti umva muri iyo game ari mushasha abazara umwana nyene numpeti shaka gufasha nyene nkoresheje uburyo bw'iwanje kandi atayentere nimwe ndiko ndagerageza kuramwo nashatse ngo menyekane kubera kumenyekana aho nivo mu Burundi ho nkuko bandi bazwi natwe twarabikoze kandi ndazi warabiciyemo cyane warakinyemo cyane ndabizi ubu ndibaza warakurikiranye muziko mu Burundi niwo mbona cyo vuga ngo njya utagiza guca kumona direct okay hama rero Jesse nta ntumbero nzo nabihaye bashaka kugira ngo nawe ashikana ubutumwa bwiwe imbere namumvise arimwo ijambo indimbo zubatse zizokubaka imitima ya benshi ndavuga nti nanje ko ntabirimwo umwanya atari kirenga ubu bishoboye reka ndakimufasheko zesoka official video nk'ubu ndafise audio irahari irahari mu gihe nikuvuze ko usura video nzoikora vuba gusa nuko nari hafi yabyo cyane kumva Elvis ariko arikora kandi mu gahogo pemporte nibwo urayimba gospel nibwo urimba ibiki ariko usagenda kumuri uririmba urangyohera sana antu hama Elvis jena ibibazo nashaka kubaza nka 2 cyangwa 3 biranda kureke ubandanye izine gahunda zawe nashaka kubaze wowe urubatse of course barakunda kuvuga yuko ngo abahungu bubatse abagabo batigera babumbwa n'umukobwa umwe kuri we is true nivyo ibyo biri mu bagabo muze Ico nico cyubira ubona nico kibazo cyambere ubona wohera ko kumbaza nyene. Of course. Kuko urazima ndakubajije kuko urubatse kandi situation urimo urayibona. Monde turimo urayibona. Bayita ngo ni monde y'amadaimoni bamwe bamwe ko bayita abandi bayita monde paradis abandi bamwe sarafite ngina yita. Kuri Elvis Mapose izi mvugo ziravugwa cyane. Ari n'abakobwa banashima no makomantere bashobora no kuvyandika. Ngo bavuga yuko ngo abahungu nibabumbwa n'umukobwa umwe. Majambo make nafise umugore mu nzu abonye kandi hanze aramira amata sinzi ko musanzwe je akugi wanje nta muntu avugira ubundi kuri ico kibazo kubera abantu bose ntibakira ibintu kumwe bo hariho je kuri jewe mparura ko ari akadaimoni urumva ari akadaimoni kaza mu muntu rero akadaimoni umaze kubona kamaze kukurana ntushobora kubumbwa akaba kakuze gose kaba gukontrola mugabo hari abandi natwe hari uwo waramenye agufasha ukagwanya agatuma ukigiza inyuma kandi kanagenda kakavaho niyo mpamvu rero usanga bamwe kabakontrola cyane abandi nabo nikabakontrole bakamenya nyene ukabona ati ujya mukobwa ni mwiza mugabo umutima we wanje nuwo namenye we wanje nta ruhusha nta burenganzira mpa bwo kwigenza uko ukamenya rero ati ibyiza byose si iby'iwanje nisho tumavuga ati hitamwe gwawe cyo tuma mukurongora bakuvuga guhumwa umusanzu wiha umwanya raba ko ari guya uko twaye umuntu azotuma nivyo bindi byose ubifata ibisanzwe of course nico gituma rero
biratangura umuntu wacu wamushaguye umupfasoni akamucagura akavuga ati ni bon hama waregeza gatoya umudayimoni akagukurana agatera aja kuri controle ugaca ugenderamwo ujya wundi agahinduka igacaba mubi nivyo umudayimoni amaze gukura muri wewe uwo mugore wacaba mubi ariko wamaze kumwirukana umugore wagumubona ko ari we wa mbere naho bazana bamwe ba Beyonce bandi tubona ku mind naho umva bande ba Miss bahe wamubona ko urya ni ufite ku burenganzira bijya bindi si by'iwawe none ubu ubona ati nk'indege turabizi ko indege ziragurwa mugabo nta buryo buhari bwo kuzigura mugabo ngo iyo ntikijanye ico kintu ntikijanye katuciyoze ntaco katuciyoze essence nahaye nijya nyene ibyorosha aho ngiye kuranka sanga nanje nabuze ibintu bitajanye reka dufate voilà sawa c'est Valentin kuri wewe ivuga iki isigura iki c'est Valentin kuri wewe kuri Elvis c'est Valentin isigura iki mama we hari agaciro yiha kuri wewe cyane kuri wapi kabisa kubera iki cyese mbona impamvu tu ibintu by'ikivunga kwanza sinkunda akavuye ibintu ngo abantu babiri ngo birashobora ndabonye bakuzi babuja ndabonye komande zibiri ngaha shira ngaha muto shira ngaha ndabonye komande zibiri ngaha z'amapirawo sinzi ko hari abandi bantu bagira baze musangire bo musanzwe iyi ni wanje yandi wanje ni je nakunda ibiharage cyane iyi ni mugenzi wanje ariko araza arambwira ariko araza abwira we ariko arankoshona ariko araza mugenzi w'umukobwa muhungu n'umuhungu nawe bari umukobwa nawe ushobora kuba ari umukobwa nta kibazo rega umutima navyumva umutima umutima kweli niwo mukuru niwo ukora akore neza cyane ari Elvis urashakora ya business yawe nyene kudandaza imiduga ndayikora umuduga wa mbere uzimbutse ugwa ngaha aho umaze gucuruza nawe bundi bwo hariho n'izanga bati wamaze gucuruza indirimbo imodoka y'amafaranga makenya cyo maze kugurisha make maze kugurisha 10 million iyo ni ya makenya urakoze Elvis ndagushimire cyane kuri watwakire neza urabona n'injya zashinga mu cyubahiro c'abarundi c'akaranga k'Uburundi turabuzwa yuko injya zishika ngato mu matuzira nawe tutarimwo turi muri gahunda reka wabona amazi bagukaravye tugureke wifungurire oya jema ndahazi yavuye ari nariye ebana bisa neza cyane abagabo barakwiye wabonye uje muri gahunda unyane muri gahunda okay niwo mugenzi wawe okay bose ni sawa biragenda amutabasi simweke edi njoo tubareke bafungure karibu mzee ngoze na Elvis tubareke bafungure Elvis yerekere reka renda bareke nukuri mufungure mutohegwe kandi wabonye rero mwakora avuga ngo abakobwa ndindiri nawe kwa n'umuhungu reka ndakwegereza injya za muri wihangane wangu twamuvumbuye no mugabo abagabo mbonye bangwa ko ngaha abagabo baraharasaba we nawe uje gusanga umuntu muhiruka shimubaza ngo arubatse mu inzu ni gwawe narahajya musi nagiye ntakubwiye musanzwe umugabo atarubaka abazokubaka musanzwe gupanga hari yamusagiye ntakwishura aranjaniranije kandi bya bintu umuntu ariko aravuga intu gace wiruka gupanga ndamukundira Elvis hari naravyibagiye hari baranjaniranije gupanga iyo umuntu ubona apanze umuntu w'umugabo apanze ni kwidebruya ni kugira ngo abarabeho sino mu muco w'abarundi nta muntu aba apanze ibitubaho no kugira ngo umuntu barabaho mugabo mu mico y'umurundi umuntu wese ateza kuba afise ahaba rero mu gihe tutarazubaka nisuba ngo navyo dushaka niba bitarakunda umugabo apana imigambi rero ego sha uravyumvise neza cyane uzosubira kubona rero umuntu apaze uca mumva mubitera kuko ni nkuru mwaro wose uravyumva kubera shaka usanga uro musi yarapanze ejo gashize ukamusanga yimutse arahandi asanga ari mu bindi uravyumvise rero neza cyane Elvis Gohego nukuri sare murakorera ibintu byawe nakubashe nawe Okay, merci beaucoup rero bakunzi ba Buja Hit reka tubananye imirimo yacu twariko twambonye Elvis Mapoza agira fungure ibintu bimeze neza cyane behind the camera CK je yari Isaac Classic sa jeko je nafunguye nabikubwiye ko meze neza cyane bakunzi ba Buja Hit gira subscribe like na share kugira ama stories yose abandanye neza cyane like share subscribe bye